Muy buenas tardes Mwiriwe a todos los que neza están conectados a través del mwese satélite mwihuje natwe Amazonas biciye y el kuri satellite satélite Amazonas na Intelsat 8 satellite y demás Eutelsat medios de 8 comunicación. n'ubundi buryo butandukanye bw'itumatumanako uyu munsi Viernes 13 de kuwa febrero gatanu 13 de este año z'ukwa kabiri muri uno 2026. mwaka wa 2026 turabe En las Sagradas Escrituras, mu byanditswe vyera en el libro del profeta Daniel, mu gitabo c'umuvugishwa Daniel en el capítulo mu gice 2, ca verso 31 en adelante, donde nos ca dice: kabiri umurongo wa 31 ukabandanya hatubwira ngo Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era nuko muy grande, mugenzi wabonye igishushanyo cuya kinini gloria era muy ico sublime, gishushanyo gihambaye estaba en pie gikayangana delante de birenze ti, urugero cari y su gihagaze imbere aspecto yawe kandi era ishusho terrible. yaco yari iteye La ubwoba cabeza de esta imagen era de oro ico fino, gishushanyo umutwe waco su wari pecho izahabu y nziza sus brazos kandi de igikiriza plata, n'amaboko vyari sus feza vientre inda y sus n'ibibero muslos de vyari bronce, miringa sus piernas de hierro, amaguru yari y sus ivyuma pies en parte de ibirenze hierro vyari y en kivange parte de barro c'ivyuma cocido. Estabas n'ibumba mirando hasta que una nawe piedra fue uravyitegereza cortada, ushitsaho no con ibuye mano, ryaziye e ridasituwe hirió n'amaboko a la imagen en sus ryikubita pies de ku hierro birenge y de vy'ivyuma barro n'ibumba cocido, vy'ico y los gishushanyo desmenuzó. rirabimenagura Entonces fueron nuko desmenuzados también icuma el hierro, n'ibumba el n'umuringa barro n'ifeza cocido, el n'izahabu bronce, bica la plata bimenagurikira y el oro, rimwe y bicika fueron nk'umuguruka como tamo de las wo ku eras del mbuga verano, basekurirako y muci se los llevó el viento umuyaga sin que de ellos urabitumura quedara rastro alguno. maze aho vyahora Mas la ntihaba piedra hakiboneka que hirió a la maze imagen iryo buye fue hecha ryikubise un kuri gran ico monte gishushanyo que ricika umusozi llenó munini toda la tierra. ryuzura isi yose. Y en Primera de Pedro, No muri Petero wa mbere capítulo 2, gice ca kabiri verso 4, umurongo wa 4 nos dice: haratubwira ngo acercándoos a él, piedra nuko viva, mumwegere ari we buye rifise desechada ubugingo ciertamente por los hombres, ryagawe mas n'abantu para Dios ariko escogida y ku Mana preciosa. ryaratoranijwe Vosotros n'igiciro también, como mwubakwe piedras vivas, nk'amabuye afise sed ubugingo edificados como kugira ngo casa mube espiritual inzu yo mu buryo y bw'impwemu sacerdocio santo, mugire ibango para ry'ubuherezi ofrecer ryera sacrificios ngo espirituales mutange ibimazi mu buryo aceptables a bw'impwemu Dios bishimwa por medio de n'Imana Jesucristo. ku bwa Yesu Kristo, Por lo cual también contiene la escritura: kuko mu vyanditswe harimwo aya majambo ngo raba ndashira Isiyoni ibuye rigumye mfuruka ryatoranijwe rinini y igiciro, el que creyere en kandi él uryizera no será avergonzado. ntazomara amazwa. Para vosotros pues, nuko mwebwe los que rero creéis, él es abizera precioso, ni mwebwe mwagerewe para los ico que no giciro, ariko kuba nka la kwizera piedra que los edificadores ngo ibuye desecharon abubatsi bagaye ha venido a ser cabeza del niryo ángulo ryahindutse irigumye y mfuruka piedra de tropiezo n'ibuye y roca que ritsitaza hace caer, ni urutare porque rugwisha tropiezan en la palabra, ko batsitara ku siendo ijambo ry'Imana desobedientes, a lo bataryumvira cual fueron también kandi destinados. nico bashiriweho. La piedra angular, ibuye rigumye mfuruka, la venida del Señor, ukuza k'umwami forma la edad de piedra angular. bigira ibuye rigumye La piedra mfuruka, angular, ibuye rigumye mfuruka que es la venida del Señor, ariko ari ukuza k'umwami forma la edad de piedra angular. vyubaka Pueden tomar ibuye asiento si tienen rigumye la bondad. mfuruka. Bashobora gufata ivyicaro vyanyu. La piedra angular, la segunda venida del Señor, Ibuye forma rigumye mfuruka la kuza kwa edad kabiri de k'umwami bikora En el bituma mensaje, haba ibuye rigumye mfuruka. Mu butumwa el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos ha igihe acercado, cashikijwe ubwabi bw'abanyamahanga predicado el bwegereje 31 de mayo bwabuze del mirongo itatu n'imwe z'ukwa 2013 gatanu en 2013 muri Cali, Cali, Colombia, dice:
ravuga allá en la primera venida de Cristo hariya mu kuza kwa mbere se kwa estaba Kristo viviendo en la etapa de bariko oro, baba mu ntambuko ya la zahabu, etapa mesiánica, intambuko ya la etapa Mesiya, de la venida del intambuko Mesías, y'ukuza kwa la Mesiya, etapa de la venida de la piedra intambuko no y'ukuza cortada de kw'ibuye mano, que es idasituwe Cristo, n'amaboko, el Mesías, ariko ari Kristo la piedra Mesiya, del ángulo, ibuye rigumye la piedra imfuruka, angular, ibuye rikomeza y la piedra imfuruka, angular kandi ibuye forma rikomeza la imfuruka edad de piedra angular rituma para la haba primera igihe venida. cy'ibuye rikomeza Y para la imfuruka mu segunda kuza kwa venida mbere, mu kuza kwa formará kabiri también naho la nyene edad rizotuma de la habaho piedra angular. igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. La Murabe piedra angular que es ibuye el rigumye Señor en su imfuruka venida. ariko ari umwami mu Con kuza su venida kwiwe, forma mu kuza kwiwe que haca la piedra hubakwa angular, iki ibuye la rigumye edad de piedra imfuruka, angular igihe de cy'ibuye rikomeza ese imfuruka. tiempo. Así fue en la primera venida, Gico y gihe así uko es niko en la vyabaye mu segunda kuza kwa venida mbere, del ni Señor. nako bimeze mu kuza kwa kabiri En el k'umwami. libro de citas, en Mu la gitabo página c'imirongo ku 37, rupapuro rwa 37 párrafo 311, umurongo wa 311 dice, haravuga, ahora fíjense, rero mwihweze entonces la venida del murabe Señor nuko rero Jesús kuza está k'umwami tan Yesu cerca a la mano que el kuregereje cyane Espíritu kuri desde aquí hafi abajo kugeza ubwo ino solo mpembere opera ngaha hepfo justificación, gusa santificación, no gutsindanishirizwa bautismo del ukwezwa Espíritu umubatizo wa Santo, mpwemu y yera. ahora a tiempo de Ubu la naho venida rero de la ni piedra igihe angular. cyo kuza kw'ibigeri gumye La imfuruka. iglesia debe ser Ishengero tan perfectamente rikwiye como kuba Cristo rimeze hasta neza que neza nka Cristo y la Kristo, iglesia kugeza ubwo Kristo puedan n'ishengero unirse juntos. bashobora gufatanya mismo bakunga ubumwe, Espíritu, kandi y ya si el mpwemu Espíritu de nyene, Cristo está en kandi usted, namba mpwemu le wa hace Kristo ari muri vivir la vida mwebwe de Cristo, atuma mubaho actuar la nk'ubuzima vida bwa de Kristo, Cristo, mukitwara hacer nk'uko las Kristo obras de yitwara, Cristo. mugakora ibikorwa El bya que, Kristo. el que creyere en mí, Unyizera las obras que yo ibikorwa hago, nkora también él hará. nawe nyene Ahora hay un azobikora. escrito donde Rero nos hariho dice ibintu yanditse hatubwira que ko somos hijos de Abraham, turi abana ba Aburahamu, o sea, kuvuga hay una sola forma de conocer hariho uburyo bumwe que somos de rudende la bwo simiente de kumenya Abraham. ko turi Y miren, urubyaro rwa Aburahamu. Mira aquí Murabe un escrito we ngaha mu byo yanditse que está colocado en un estudio bíblico, ibyashizwe mu nyigisho za Bibiliya tema que le colocaron el pacto de zo mu gracia. cigwa bamushiriyeho citwa ngo isezerano rya Dice, Aburahamu. Haravuga Jehová Jireh, Yehova el Yire, Señor se proveerá de sacrificio. umwami azokwironkera Ahora, esto ikimazi. Rero sobre la vida de Abraham, aho ni ku buzima quien bwa es el Aburahamu, padre de todos nosotros. ari we sogokuruza wa ¿Cuántos twebwe saben que twese. nosotros debemos Ni ser bande bazi yuko simiente de twebwe Abraham, twari dukwiye o kuba jamás urubyaro rwa llegaremos al Aburahamu, cielo? canke Tenemos que ser. kumbura tuzoshika mu Es ijuru. posible que Dutegerezwa kuba birashoboka ko duhinduka urubyaro rwa Aburahamu. Gute? Solo hay una forma Hari en el uburyo mundo bumwe gusa de llegar a ku ser isi simiente de Abraham. bwo kugira ubwo umuntu aba Recibiendo urubyaro rwa el Aburahamu Espíritu Santo. no kwakira mpwemu yera. Murabe ¿Cómo es la forma? ubwo buryo ingene De ubwo ari bwo llegar a ser bwo simiente kugera de ubwo Abraham uba urubyaro rwa Aburahamu por la fe? ni kubwo Y la kwizera, fe es la fe kandi en él ukwizera nako ni ukwizera La fe en uwo la yatumye. segunda venida del Señor. Kwizera Él kuza escribe kwa kabiri allí, k'umwami, aho hay yandika solo ngo una forma hariho uburyo bumwe gusa de cómo se llega bw'ingene a ser umuntu simiente ashobora de Abraham, kugira ubwabo urubyaro recibiendo rwa Aburahamu. el Espíritu ubwo Santo. buryo nabwo no kwakira mpwemu yera. Hay solo una forma Hariho de uburyo bumwe cómo gusa se llega a ser bw'ingene umuntu simiente yogera de ubwo Abraham, aba recibiendo urubyaro rwa el Aburahamu Espíritu Santo. no Y el kwakira Espíritu mpwemu Santo yera. en Kandi ese mpwemu tiempo yera mwa kino gihe cya nyuma yarasezeranijwe estaría ko azoba ari mu mubiri. Por consiguiente, Kandi mu la yandi simiente de majambo Abraham, urubyaro rwa también el Aburahamu Espíritu Santo nabwo estaría en nyene carne. Ahora, ¿cómo mpwemu yera azoba es rurimwo que mu mubiri. usted Ni gute puede formar parte wewe de esa ushobora simiente de kugira Abraham? uruhara Pues, nk'ubwo rubyaro el rwa Aburahamu? Espíritu Santo nuko rero mpwemu yera encarnándose en usted y usted yambaye umubiri muri wewe en nawe su ukamwakira alma. mu bugingo bwawe. Ahora sigamos aquí Rero reka dukomeze en la hano página 37, urupapuro rwa el 37 párrafo umurongo 311, 311 dice, aravuga Jesús dijo eso, ve, Yesu ahora yavuze ibyo. vamos Murabona, a tener reka tenemos un rero ministerio turafise llegando ubukozi buriko que es burashika exactamente como la vida de Cristo. aribwo bumeze neza neza ¿Qué nk'ubuzima bwa identifica el Kristo. ministerio? Niki La cerekana venida del ubukozi? Señor. Ni Mire ukuza la k'umwami. iglesia Murabe luterana ishengero bajo la ryo kwa Ruteri justificación, mu viniendo gutsindanishirizwa fresco del catolicismo. bariko baza neza neza bavuye muri Mírela, katolika moviéndose, mu luego bihweze mire a Wesley, bariko baraza llegando hanyuma un murabe poco más Wesley cerca a la ariko aregera santificación, cane ukwezwa, yendo dentro de las escrituras. ariko yinjira cane Mire mu en vyanditswe. medio de Wesley, murabe muri Wesley Luego la cosa siguiente hanyuma que vino era ikindi la kintu edad gikurikira pentecostal,
cari igihe ca Panekoti, kandi igihe ca Panekoti ni mu kugaruka kw'ingabire zo mu gihugu nk'ayemo. Rero murabe igihe kije rero amaja hejuru mw'ibuye rigumye imfuruka, aho ibubamfu yandika ngo ibuye rigumye imfuruka, acapura ibuye rikomeze imfuruka n'akarwa kerekeza mw'ibuye rikomeze imfuruka. Murabonye ibyo ngomba kuvuga ni ukuza ko mwami. Ibigaragaye Imana mu byaremwe byose irindire yuko ishengero irironka ikibanza caryo rikagihagararamwo. Iburyo amaja hejuru yandika ngo igihe cibuye rikomeze imfuruka 20, igihe cibuye rikomeze imfuruka. Hejuru naho yandika ngo igihe cibuye rikomeze imfuruka, ukuza k'umwami. Mu butumwa bakozi b'Imana bafise gutahura kigishijwe 20 z'ukwa gatanu 2002 muri Cali Colombia, yaratubwira ngo uva mu kuja mu kindi murabe igihe haba heze igihe inkingi y'umuriro mpwemu yera ari wari Yesu Kristo yarazi karungika umuntu ikamusiga na mpwemu wayo igashira muri we gushurirwa kw'Imana. Uwo muntu akava agasizwe na mpwemu yera, kuvuga abavugishwa basigwa na mpwemu yera. Ni mpwemu yera niwe abasiga. Muri Petero wa mbere gice ca mbere murongo wa 10 aratubwira ivyako gakiza bavugishwa n'Imana rero bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe, barabirondera barabisesa, basesa igihe carico n'ibimenyetso vyacu cerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo, yavuga yatagura ivy'imabaro ya Kristo bitari bwabe n'ivy'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire. Murabona yuko abavugishwa babaye abantu basizwe na mpwemu yera, kandi bo bavuze ivyo mibabaro ya Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere, ndetse banavuze no kuza kwiwe kwa kabiri. Muri Petero wa kabiri mu gice ca mbere Verso 19, miren, dice, murongo wa 19 haravuga ngo ariko turafise ijambo ryavugishije ryarakomeje kurushiriza, mugira neza ko murishira ko umutima ni nk'itara rya kiracu zo mwiza rigashikisha ijoro rikagezaho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Irya mbere mukuye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera. Kuvuga nta numwe ashobora kuza ngo avuge ngo ya nuko ibi bisobanura ibi yavuze umuvugishwa runaka bisobanura ibi. Kuvuga iyo nsiguro ishobora kuba insiguro y'ibanga mw'ivyo abavugishwa bazanye, ni insiguro Imana yashatse gutanga biciye muri iyo ntumwa. Wewe utahuye ikindi kintu, ivyo nivyo wawe. Imana izobishitsa nk'uko Imana yabizanye, kandi ugushitswa ni nk'uko Imana ibishatse kubishitsa, byanezera bitanezera abantu. Ivyo bivana nuko uwo muntu ataba yararose ubwo rubuto kugira ngo abyakire nk'uko Imana yabitegekanije. Adafise ubwo rubuto rw'Imana azoshiraho insiguro yigombeye y'Imana yazanye, azosigura ngo intumwa yazanye ibi kandi ko bitereza kumenya. Iyo ni insiguro y'ibanga y'uwo muntu. Kandi iyo Imana ijanye intumwa yamaze kurangiza igikorwa cayo, ikihagurutsa iyindi ntumwa, abantu nabo bategerezwa rero gukurikira iyo yindi ntumwa. Ntukwiye kugumana n'intumwa yabanjije, kuko noneho aho haca hinjira igice ca kimuntu, aho haca batangura gusigura ivy'intumwa yashatse kuvuga. Abanyavuga ku murongo wa 27 kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba ko k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Rero murabe namwe ivyo abandanya avuga hano. Iramusiga, avuze ngo iramusiga
na mpwemu wayo igashira ugushirwa kw'Imana muri we, uwo muntu akavuga asizwe na mpwemu yera. Murabona? Kandi ahatari igihe gishasha aca yugurura igihe gishasha. Murabe igihe we aba ari hafi kugenda, hariko haraba imibatizo n'ingaburo yera no kuzanya ibirenge, nawe akatubwira ngo n'ubu turacari mu kiringo c'ubuntu, n'ubu ntarava ku ntebe yo kutuvuganira, n'ubu kuza kwambara kw'inkomezi ntikuraba, n'ubu kuza kwa kabiri kwa Kristo ntikurashitswa. Ivyo bintu byose murabe we yari karabimenyesha, we yari karabitangaza bivuga yuko abantu bari bakiri mu kiringo c'ubuntu, kandi mu kiringo c'ubwami n'iki gihe gishasha hamwe n'iki kiringo gishasha, no kuvuga igihe c'uburi komeze furuka, cari kubakwa n'abizera hamwe n'iribuye ridasituwe n'amaboko, ariryo twasomye mu gitabo c'umuvugishwa Daniel mu gice ca 2. no kuza k'umwami niko mwa kino gihe ca nyuma kwari kubaka iki gihe gishasha arico kitari gihari. Kandi nigute rero cari kwaduka? Haragaragara intumwa rero ugushitswa kw'iribuye ridasituwe n'amaboko, nuko agahamagara kegeranya abo yatoranije akabaduza mu gihe c'ibiro komeze furuka. Aho rero niho haheza kubakwa ibuye ikomeze furuka. Abatumva uwo muhamagaro kugira ngo baduge babagira uruhara mw'ivyo biro komeze furuka, nuko atari amabuye mazima kugira ngo bubake ibuye rikomeze furuka. Nabo mu gihe co muri kahise no kuvuga ntabwo arabatoranijwe kugira ngo babone. Igihe wewe uri watoranijwe n'Imana kugira ngo ushobore kubona no gutahura, igihe wewe uri kurabamwo, aho wewe uramenya yuko wewe uri buye rizima ryo mu gihe Imana yagushizemwo. Kandi igihe hariho igihe cyo gusobekerana kw'ibiringo, nuko rero aho uburose imigisha ibiri. Wowe wararose umugisha wo mu gihe n'ikiringo kiba kiri hafi kurangira, hanyuma bikagenda gute? Hanyuma ugaheza ukaba n'ugize uruhara mw'ico gihe gishasha nico kiringo gishasha. Nuko rero wewe ubu ufise umugisha wigwije kabiri mwa kino gihe ca nyuma. Naho iyo migabane ibiri niyo abana b'Imana bobaye bariko bararonka ari mu biro horaho hawo ubwiza gusa kuri abo barindiriye ukuza kwiwe. Kuba murindiriye mu bundi buryo ngo abishitse mu bundi buryo, kuri bo iryo sezerano si ryabo, ni ryabajya gusaba murindiriye nk'uko yabivuze, nk'uko byabuze n'integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami, ko yavuze ingene vyare kuzoba. Kandi ahatari igihe gishasha aca yugurura igihe gishasha no kuremwa kw'igihe gishasha. Ahatari abantu b'ico gihe gishasha naho arahamagara akegeranya abana biwe akabashira muri ico gihe gishasha. Nivyo vyabaye muri kino gihe ca nyuma. Abahungu n'abakobwa b'Imana n'amabuye mazima yari kuza akagira uruhara mu gihe c'ibiro komeze furuka. Uko niko rero haremwa iyo ntamboko nshasha canke igihe c'ishengero. Gute? Kikaremwa n'amabuye mazima. None ninde acubaka? Ni umwubatsi nk'uko tubibwirwa hano. Ubutumwa ivuga butumwa byo mu gihe ca nyuma, urupapuro rwa 45. Baratubwira nakahe gaciro amabuye afise mu gihe mwebwe mudafise umufundi kugira ngo ayabaze ayubatse. Hejuru y'umufundi yandika ngo umuvugishwa, no kuvuga ngo vyo kumarire kugira amabuye, no kuvuga ngo kugira abantu. Aho umugwi w'abantu ariko udafise umuvugishwa kugira ngo abamenyeshe ibanga ry'ikimataniro c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami, kwizera ko kunyakurwa n'ibindi vyavuzwe ko bizotangazwa mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Biyita amabuye. Igihe Petero yatura yaravuze ati uri Petero ibuye, ariko ibuye ryo rimarira iki hatari umufundi ngaho kugira ngo aricuremwe umwana w'Imana? We gusa wowe uri kurarunda ikirundo c'amabuye. Ivyo ni vyiza. Ubafu yandika ngo kugira ngo ayarememwo abana b'Imana bagaragaye, kuvuga ngo
kugira ngo abamenyeshe ibanga ry'ikimatera cyo kwizera ko kunyakurwa hamwe n'ibyo rero abana b'Imana bagaheza bakagaragara. Ibyo ni byo kuri, ibyo ntacyo bitwaye. Murabe amazi aronona ibuye, murabe ibyo ni byo kuri. Abona abantu mbega ibuye ryomara iki mu gihe udafise umufundi w'ukuri afise ibikoresho bikarishe kugira ngo agushire mu kibanza cawe mu nzu y'Imana. Aco buranyereye Dawidi bubamfu nimugire ko bizofuruka n'ibihe by'ishengero. Nagomba kubabaza gusa, mbega ingingo zomara iki canke vyomara iki wewe ushitse izina ryawe mu gitabo? Mbega vyo kumara iki kwifatikanya n'ishengero? Umufundi atari ngaho kugira ngo akore ivyo, areke ibi na biriya, acacure, akugire muri ubwo, agushire muri ubwo buryo, agutunganya kugira nk'umukristo yicaye mu nzu y'Imana afise ibimenyetso bikurikira bizera, no kuvuga za ABC zose n'amarejebre, hanyuma byose bikenewe. No kuvuga ngo harakenewe umufundi, umuvugishwa kugira ngo ayobore abo bantu, abaze ayo mabuye y'Imana, ayo mabuye y'abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bagire ishusho mu kuza kwa mbere y'ujya mwana wa mbere. Murabe iryo ni ryo vuga butumwa mu gihe ca nyuma, gufata amabuye hanyuma ukayabaza. Aca kuri nyeri ya Dawidi byongeye nibugire ko bizefuruka n'ibihe by'ishengero. Mbega ivuga butumwa ryo mu kino gihe ca nyuma nirihe? Ni ivuga butumwa ryo bwana, aho afata amabuye mazima akayabaza akayashira muri ico kibanza co mu gihe c'ibiro ko bizefuruka. Mbere yandika ngo amabuye vyamarira iki, amabuye yoba maziki atamufunda hari nk'ikibazo. Hejuru yandika ngo intumwa umuvugishwa. Amabuye yoba maziki hatari umufundi. Ni nk'imigwi y'ubudumbidumbi n'amadini, barafise amabuye kuko bashushanya ibiremwa abantu, ariko bibamarira iki mu gihe badafise umufundi, mu gihe badafise umuvugishwa? Rero umugwi uwo wari kubakwa mu kugaragara kubwiza kw'abana b'Imana, uwo mugwi mwa kino gihe ca nyuma wari kuba ufise uwo mufundi, ukaba ufise uwo muvugishwa, ari wari ukuza kwa kabiri k'umwami. Rero murabe mw'ubu bundi butumwa bwitwa igitabo kidomba gice kudushasharanwe bwavuze 21 z'ukwa kabiri 2016 muri kaye Poroteri, karavuga ngo haje bugire ko bizefuruka ari gari Mesiya, hataruza kuba igihe cyo ko bizefuruka, atagihari aracubaka. Ni ngaho mwico gihe cyo ko bizefuruka n'Imana izohishurira izina rishasha ryo mwami. Nuko reka Kristo yaravuze biciye muri mpemu wiwe yuko azomwandikako izina ry'Imana yiwe, izina ry'umugabo w'Imana yacu, hamwe n'izina rishasha. Kandi namba yarabivuze nuko nyene niko bimeze. Nubwo tutobitahura turavyizera, hanyuma tuzobitahura. Kubw'ivyo rero dutegerezwa kuba twiteguriye uwo mwanya w'ubwiza wasezeranijwe kubizera Kristo muri kino gihe ca nyuma. Urupapuro rwa 36 gitabo c'imirongo murongo 304 aha aratubwira aya mabanga yaranyegejwe. Rero mwibuke Bibiliya yaravuze uhereye ku bisi tarashigwaho ifatiro, barindire kugaragara k'umwana w'Imana kugira ngo abashushanye mw'ishengero. Aho hejuru yandika ngo gukorwa mu mwuzuro. Rero mwibuke byose nibiciye mu bihe bya Mose, inyuma biciye mu bihe by'abavugishwa, inyuma biciye mu bihe byose by'ishengero. Bo bararindiriye kugeza uno munsi wa nyuma, barindiriye ibyo bintu kugira ngo bigaragazwe, bibe bihuye neza neza n'ivyanditswe n'ibyo kuri, kuko bo bazohishurwa abana b'Imana. Kristo mutwe muraba yaraswe, ariko mu gukura kw'igihe c'abaruteri, igihe c'ababatiste, igihe c'abametodiste, igihe c'abapanekoti, turiko turegereza rero ku musozo. Ubu acapura ibureko z'furuka n'akarongo kerekeza mu ibureko z'furuka. Murabona turindiriye
umusozo kugira ngo inyubako yose ibikwiye mu mwuzuro rero muri Bibiliya turiko tuba mu gihe ca nyuma mu gasongero ka piramide aho capura ibuye rw'imfuruka iburyo n'ibihe vy'ishengero ariko igihe c'indwi gusa n'akarongo kerekeza mu gihe c'indwi ibubafu naho nyene mu gice co hepfo c'ibihembwe vy'ishengero n'akarongo kerekeza mu gihe c'indwi amafi anyuranye yo mu gihe ca kanseri muri zodiyake mu gihe co kuza kw'intare yandika intare iburyo mu gusozegwa hamwe no mu minsi yo kugaragara kw'abana b'Imana murabona aho turi neza mu gihe c'iherezo mbega ihigwe mbega umunsi iyo abakristo bashobora kumenya gusa umunsi turiko turabako orala mbega wewe wiyumvira iki umwanditsi w'iki gitabo yari yabonye arabona aho bo bazoba bagaragaye mu minsi ya nyuma barindiriye kandi bariko baraniha kubw'abo bana b'Imana bazohagurutswa mu minsi ya nyuma bafise ububasha bwa mpwemu yera kw'iherezo ry'iki gihe kugira ngo ahishura ibintu vyagizwe bangohereye ku giti cashirwaho ifatiro kugira ngo abazane hejuru aho mu mfuruka ibo bamfu igendeka ngo umunsi wa nyuma capura ibuye rw'imfuruka n'ibihe vy'ishengero n'akarongo kerekeza mu bibiro vy'imfuruka hepfo naho yandika ngo ukuragwa mu mwuzuro hejuru mwibuye rikomeze imfuruka ku munsi wa nyuma umunsi wa nyuma w'iherezo mu kimpumbi c'indwi ukuragwa mu mwuzuro hejuru mwibuye rikomeze imfuruka ku munsi wa nyuma umunsi w'iherezo mu kimpumbi c'indwi muri ubu bundi butumwa naho nyene aratubwira kuri ibi ivy'iki gihe kizokura uhereye hasi kugeza hejuru kuvuga ino ngoro ikomeye ihambaye murabe ubutumwa kubw'urukundo yakunze abatoranije zibirizu kwa gatandatu 2016 muri Valencia Venezuela byahereye mu banyamahanga muri Aziya ntoya hanyuma haza igihe ca kabiri ca gatatu ca kane ca gatanu ca gatandatu mu Burayi mu ntumwa zitandukanye muri ico kibanza abo Imana yahamagariyemwo yegeranya abatoranijwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo baraheza bubaka iyo ngoro y'umuri w'inkamo y'abizera Kristo aribo bagenda barakurwa mu guja mu kindi ubwami bw'Imana mu ntambuko y'ubw'impayamo bukura uhereye hasi ugeza hejuru nk'uko inyubako nayo ikura igakura uhereye hasi ija hejuru ku papuro rwa 37 hano ku murongo 308 miren dice majana 8 haravuga ngo mbega bose barindiriye iki niki ivyaremwe byose birindiriye ukugaragara kw'Imana kw'abana b'Imana barindiriye ko ishengero ginjira mu kibanza aca kuri buri kozupfuruka ngaho hanyuma bubafu naho mu murongo yandika ngo ukuragwa mu mwuzuro hamwe n'ibuye rigumye n'akarongo kerekeza mu ibuye rigumye imfuruka umwana w'Imana yarinde kwa Adamu ububasha bwiwe bwari buri he kw'isi ivyo nivyo kuri we ntiyari Elohim rero yari Yehova nibyo ndi Imana kandi naragize zito musi yanje ndabaha ububasha kandi ububasha bwabo ni kw'isi umuntu yarafise ububasha kw'isi kandi byaremwe byose byari birindiye yuko abana b'Imana bigaragaza Imana igerageza gushira ishengero ryayo mu kibanza caryo kugira ngo yigaragaze yo nyene ubwayo kugira igiriki kugira ngo yo nyene ubwayo yigaragaze mu ishengero ryayo iryo shengero ryamaze kuja mu kibanza caryo capura ibuye rikobize furuka iburyo n'ibihe by'ishengero más arribita del centro hejuru naho nyene hejuru yo hagati y arriba él escribe la hejuru naho yandika ngo ukuragwa mu mwuzuro en la piedra angular mwibuye rigumye furuka ikibanza ukugaragara kw'abana b'Imana. Ahora miren el mensaje rero murabe mu butumwa ibise vyo kuramukwa en la página 19 papuro rwa 19 nos dice aratubwira
Mose ntiyari gushobora kuzana ubutumwa bwa Nowa, nta nubwo Yesu nawe nyene yari kuzana ubutumwa bwa Nowa, kubera iki? Kuko cari ikindi gihe, kandi ubuzima bwa kera bwari ubuzima ariko bwarashikanye ihangiro, nuko burapfa buragenda. Uguhindurwa kw'ivya kera muri bishasha hari ubuzima, acapura ibuye rikoze mfuruka ariko niki cari gihangayikishije abantu? Mbega uyu munsi ho niki kibaraje ishinga? Ntituriko twubaka uruhome nk'uko dutanguye ubutumwa bwa Ruteri, tubandanya turiko dukati ifuruka, turiko twubaka inzu. Ijambo ry'Imana ni pra, buri muntu wese arashobora kubaka ku murongo ugororotse, ariko harakenewe umufundi kugira ngo yubake mu mfuruka. Rero abo bafu yandika umwubatsi, umuvugishwa kugira ngo yubake mu mfuruka. Harakenewe ububasha bw'Imana kugira ngo bukore ivyo. Harakenewe umusigo wo mw'ijuru kugira ngo arungikwe akora ivyo. Uko niko vyamye mu bihe byose vy'ishengero. Rero hari ahantu yavuze yuko bigoye ku ntumwa kubaka imfuruka. Iyo ari kiringo, mu mpinduka z'ikiringo ho biba bigoye cane, kuko si bose batahura ico arico gukata ikorosi. Bibaza ngo barabitahura, ariko nta na kimwe batahura. Ababitahura n'abaheza bakagira uruhara, abaheza bakaba mw'ico kiringo gishasha. Abatabitahura baguma bagwanya ivyo biba ico kiringo gishasha. Hamwe niyo ntumwa shasha, buri gihe nuko vyamye, uva mugoja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Cyo gituma ubona mwa kino gihe abantu bagwanya iyerekwa gihema, gushitswa ku iyerekwa gihema, ivy'Imana iriko irakora, ivyasezeranijwe ko vyo baye biriko birakorwa. Kandi hari kuba banegurana, abantu bari gutwengerereza bakazomera n'ibindi, kuko uko niko vyamye mu bihe byose. Cyo gituma bidatangaje ko mwa kino gihe hubaye nk'ibyo nyene, ariko batoranijwe bo baramenya bagatahura abo bantu, kuko nibo baba ariko baragwanya ivy'Imana yasezeranye. Mwabonye ngene byose byoroshe, Imana byose iravyorosha kugira ngo abatoranijwe babitahure, ariko ko badafise umwihwezo nk'abavugishwa, nuko rero birabagora cane, kandi bakabona ko ivyo bitameze nk'uko bo bari babirindiriye. Ico baca bakora rero no kubigwanya, kuko mu gusigara bagaragara, mu gusigara hagaragara muri ico kiringo giheze, mpwemu wa sekibi aca yinjira, mpwemu y'ikinyoma no kuzazanigwa, agaca bakoresha nk'uko agombye. Yavuze ahantu hamwe ngo bo ntibatahura yuko ari impumyi. Rero mu butumwa intumwa yo mu gihe c'iherezo, ndetse vamos a ver en la página 83. Reka turebe ku rupapuro rwa 83 mu gitabo c'imirongo. Si es allí donde nos habla. Namba ari ngaha tubwira en el párrafo ku murongo 705 ni mu butumwa intumwa yo mu gihe ca nyuma. Ngaho ntihatubwira murabe kuri ibi turiko turavuga, haravuga ngo buri gihe gwamye ari urugamba ku ntumwa guhagarika ivya kera muri bishasha. Arivyo vyamye biba mwa kino gihe, murabona hariho urugamba gutandukanya ivya kera na bishasha. Murabe nabo mwabo nishengero rivanze niryo bavuyemwo, ariko murabe ico gituma Imana yarongetse ubukozi bwa Mose na Eliya kugira ngo buheze bukore uko gutandukanya, uko kurobanura. Buri gihe urwo rugamba gwamyeho ku ntumwiza igatandukanya ivya kera na bishasha, nubwo ubutumwa buri gihe butegerezwa kuba bushingiye ku vyanditswe. Murabona, kuko ubwo nibwo rufatiro, igicaniro, umushinge
ari wo Revera William Branham yateguye ategurira uwo azoza inyuma yiwe. Umwe wese yarahanuye yaravugishijwe uzoza, reka turufate nka Yesu nk'akarorero. Bengene byamugoye cyane kuza agahindura ubutumwa bw'ibyagezwe akabuhindura mu butumwa bw'ubuntu, kandi mbega ingene bigoye ku ntumwa yo mu gihe c'iherezo ay'Imana iriko irashitsa ukuza kwa kabiri ku mwami ihindura ubutumwa bw'ikiringo c'ubuntu kabuhindura ubutumwa bw'ikiringo c'ubwami. Ariko Imana buri gihe izamira iri kumwe nawe igihe cose, kandi izomufasha hamwe n'abantu kugira ngo baronke ino ntsinzi ikomeye y'urukundo rw'Imana, kuko intsinzi yaravugishijwe. Umwe wese agenda yishira mu kibanza yagenewe. Hejuru yandika ngo intumwa y'ikiringo hamwe n'impinduka z'ikiringo. Biragoye ku ntumwa guhindura ibya kera wabigire bishasha, biragoye ku ntumwa guhindura ibya kera bishaje akabigira bishasha, kuko si bose baheza bakizera izo mpinduka, baba baguwe neza mu kiringo kiba giheze, ntibaba bashaka kuva ngaho, baba bashaka kuguma bahagaze ngaho baguwe neza. Rero ntibashobora kujabukira muri ico kiringo gishasha. Rero abandanya avuga aho twari twagarukirije urupapuro rwa 20 ubutumwa ibise vyo kuramukwa. Umwubatsi kugira ngo yubake imfuruka arakenewe, ububasha bw'Imana barakenewe, harakenewe umusigo wo mw'ijuru kugira ngo arungikwe akora ivyo. Uko niko byamye mu bihe byose by'ishengero. Mu gihe c'umuvugishwa ijambo ry'umwami riza biciyemwo abavugishwa, nabo rero barahejeje baragenda barubaka izo mfuruka barakora amatandukanirizo. Ariko abubatsi bashaka kubaka uruhome, kuvuga ngo umwe wese ashaka mwa kino gihe ca nyuma gukora nk'uko bo bavuga yuko bashobora gukora, nubwo bavuga ngo oya ibi nivyo yavuze, uriko urabisigura nko kugomba kandi ukoresheje uburyo bw'ubwenge. Imana buri gihe ikora igikorwa cayo, kandi yamye ikora igikorwa cayo biciye mu bavugishwa nayo, kuko uhora umwami naco azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Wewe utari umuvugishwa ntushobora kuba uriko uravuga ngo ibi nuko bimeze canke ivyo siko bimeze, numa vyo kubera vyiza mu gihe utari umuvugishwa. Wewe wari utegerezwa kumviriza ijwi ry'Imana muri buri gihe na buri kiringo aho Imana yagushize. Ibisigaye biraba Imana hamwe n'intumwa yo ishira muri ico gihe canke muri ico kiringo, kandi abaye ari impinduka z'ikiringo naho wewe wari ukwiye gukurikira gusa ijwi ry'Imana muri iyo ntumwa iriko irakora izo mpinduka z'ibiringo. Ntiwigire nka Data Nikora canke Biramu canke Yuda Iskariyoti aribo bagiye kurwanya integuro y'Imana, ahubwo utereza guhagarara ku ruhande rw'abo baba bunze ubumwe n'iyo ntumwa, ariko bakora igikorwa gihwanye n'ico gihe n'igihe bemerewe kubamwo. Abandanya avuga ngo si uruhome, n'inzu, ni inyubako, inzu y'Imana. Ibo bafacapura ibuye ry'imfuruka n'ibihe by'ishengero. Reka rero tubandanye ngaha mu butumwa kubwo urukundo akunda abatoranije. Abandanya avuga ngo hanyuma ajabukira muri Amerika ya ruguru mu gushitwa kw'intambuko y'indwi y'ishengero, aho yahagurukirije intumwa marayika ntumwa w'indwi uyo ntambuko Revera William Branham. Hanyuma nyuma y'iyo ntambuko haba hagenewe ibuye rikomeze mfuruka ribangikanye n'ibuye rikomeze mfuruka ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, ariryo ritegerezwa gushikirizwa ku mugabane wa Amerika, muri Amerika Latine na Karayibe. Nico kibanza kitari kirimwo mu bihe vy'ishengero, kuko kigenewe igihe c'ibuye rikomeze mfuruka, igihe c'ibuye rikomeze mfuruka. Arico gituma kizoba gifise ubutumwa buzoduza abantu mw'ico gihe c'ibiruko z'imfuruka.
kandi abo nibo bazokubaka ibuye rikunze kukamara 2016 yereka abwira abantu yuko hazoba intumwa hamwe n'ubutumwa aribwo ihanga ry'Imana izuba riko rirumva kandi riduga kugira ngo bubake ico gihe cibuye igumye ifuruka kuko ni hariya hejuru niho bo bari kuzoronkera ukuragwa mu muzuru kandi aho niho abisi bazobonera kwa kugaragara ku byiza kw'abana b'Imana arivyo intumwa mutagatifu Paulo yatubwiye mu Baroma capítulo gice 8 verso murongo 14 wa 14 en adelante dice kabandanya haravuga ngo porque todos los que son guiados abarongorwa na mpwemu w'Imana bose estos son hijos de Dios nibo bana b'Imana. Ahora y vemos rero aho turabona los que son que guiados abagirika barongorwa na mpwemu w'Imana kandi mpwemu yera yoba yari hagati mu ishingiro ry'iwe mwa kino gihe ca nyuma ayobora ihanga ryiwe los que abari kuzo mwakira mukuza kwiwe bo baje bariko bakira ugushitswe ku byasezeranijwe yuko mwihama ne Cathedral hazoba hari ubwo bukozi buzanitse inyigisho zo mwihema ko bw'ivyo rero abo bana b'Imana bokurikiye muhemu yera nuko rero nibo we yoba yari karashira aragira nk'amabuye mazima abashira muri ico gihe cibuye igumye furuka basigaye nuko ntibashigwa ngaho kuko ntibokurikira ijwi ry'Imana muhemu yera yambaye umubiri kuko mutahawe muhemu y'ubuja ngo mwongere gutinya ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo Aba Data. Muhemu bwiwe abwiririkanye n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa kuko ibyaremwe byiteze guhishurirwa kw'abana b'Imana biguhamiye cyane kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi kandi si byo byabyigombeye ariko byagezwe niyageze ko biganzwa bityo kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibi bija byo kubora bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu kandi si ico gusa ariko natwe bafise umushuzo wa mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu imibiri yacu rero murabe en el libro de citas el reverendo William Branham mu gitabo c'imirongo revera William Branham ngaho umurongo umwe aratubwira kuri uku kugaragara kw'abana b'Imana en donde estará siendo manifestado en este planeta Tierra por esos hijos de Dios. Aribo bazoba bariko baragaragara kuri nomabe w'isi abo bana b'Imana ku murongo w'amajana 22 murabe mwa kino gitabo c'imirongo hahuye no ku rupapuro rwa 37 ahera hepfo ku 37 umurongo w'amajana 32 haravuga ngo amaraso yiwe rasesetse kugira ngo jewe nshobore kuja mwiragi ryanje kugira ngo ngiriki iragirihe kalite y'umwana kugira ngo umwana w'Imana rero ivyo ariko wewe waruzi yuko abantu bitwa abana b'Imana ko ari Imana ntonto hepfo yandeka ngo abana b'Imana bingana ni Imana ntonto. ¿Cuántos jamás sabían eso? Ni bande bari bazi ivyo? ¿Cuántos saben que Jesús lo dijo? Ni bande bazi yuko Yesu yabivuze? Bibiri Yesu yaravuze ngo ati mbega ivyageze byanyu ntibivuga yuko mwebwe muri Imana kandi namba mwebwe mwitwa Imana Imana ikavuga mwitanguriro kabiri yuko nabo bari Imana kuko bari bafise ubugenzuzi bwose bwo kwisi hamwe n'ububasha ku bintu byose kandi we bo batakaje urugero rwabo rw'Imana we yatakaje urugero rwo kuba Imana yatakaje ububasha bw'iyo Satani arabumwaka arabumunyaga rero murabe mu gitabo el Apocalipsis c'ivyeshure Yohana
haratubwira ku gihe ca Laodikiya ahavuga ko ella estaría desnuda, ko we yobaye agenda menya, ko yobaye rigenda menya mu gice ca gatatu del libro del Apocalipsis, mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana en el verso ku murongo 14 wa 14 murabe haravuga ngo escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya ati wita amen cyabona cyo kwizigwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ivyaremwe n'Imana aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire icompa ugakonja canke ukabira nuko rero kuko akazu yazi udakonje ntubire ngira nkudahwe abo n'abantu badakonje canke ngo bashuhe nabigira bizera kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye ntumenye yuko ari wewe umutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menya murabaho mwibuka ivyo twavuze mwino minsi icari cyo kugenda menya nenge n'Imana mwa kino gihe kugira ngo winjire mu kugaragara kwayo birakenewe yuko abantu bataba baramenya kandi hari abantu bagenda menya imbere y'Imana nk'uko na Adamu na Eva bari bameze bobo baramenye yuko bari gusa rero murabe muri kino gihe ubutaduga mu gihe cibure ko bezefuruka azisanga aramenya kandi ngaha haravuga yuko ari umutindi yafutanye kandi ari umworo ari n'impumyi kandi kugira ngo tuvyuze tubiheraheze agenda namenya kimaramaje ndakugira inama rero ngongore kw'izahabu yakuye kwikamba n'umuriro ubone ko umutunzi ungore ko n'impuzu zera ubone kwamba ari za mpuzu zera ari zari Teofaniya isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira nuko gira umwete wihane murabe abo ikankamira nuko ibi bakunda kandi abikunda murabe irabakankamira rero murabe ibyo twigisha hano muri kicanitse twasomye ariho mwitongo rya Edeni aho basanzwe bambaye ubusa imbere y'Imana mu kumenya ikibi n'iciza rero reka tubandanye hano nyene murabe igipapuro bwa 38 umurongo w'amajana 112 ariko bene data turarindiriye kugaragara ko abana b'Imana aribo bazogaruka inyuma kugira ngo bongere babyisubize kandi turindiriye umwuzuro w'ibihe igihe piramide izoshika hejuru mu musozo cokora ibikoze furuka ibubafu n'iburyo n'akanungo kerekeza mu iroko z'furuka igihe abana buzuye b'Imana bazogaragara igihe ubasha bw'Imana buzosohoka bukaja hanze haleluya kandi bazofata buri bufasha bwose Satani yabase yageze umuntu Imana mu bubasha bwayo kandi ububasha bwiwe buva ku kiyaga bakaja kindi ku kiyaya no ku kindi afise ubugenzuzi bwa byose Yesu igihe yaza ari umwana w'Imana gusa atagira icaha yaravyerekanye igihe imiyaga yahuhuta yaravuze ati ni haba amahoro amen igihe igiti yavuze ngo nta muntu numwe azokuryako nukuri ndakubwira mwebwe muri Imana ntonto nimwabwira uno musozi ati va ngaho nimubukekeranye mu mitima ariko mukizera yuko ibyo mwavuze bizoba murashobora kuronka ibyo mwavuze murabe mu gihe umwana w'Imana adakekeranije mu mutima mu bugingo
nta na kimwe mu byo azovuga canke ibyo avuga bivuga yuko ashobora kuronka ibyo yavuze. Rero kugira ngo ntukekiranye mu bugingo nuko uwo muntu mu bugingo yoba yafise mpwemu yera, kandi aho rero ntihashobora kubamwo amakenga namwe. Mbega bo niki rero abisi n'ivyaremwe biriko biraniha kubera iki? Kubwo kugaragara kw'abana b'Imana, igihe abana b'ukuri, abana bavutse, abana buzuye bazovuga ijambo ryayo igihe buzuye kibuzuye mpwemu yera. Ndizera yuko turi ku nkengera y'ivyo nyene ubunyene. Yego me mugenzi, bwira uno musozi niwe nk'uko mwene data andipfuza iki na kiriya ibintu runaka bigakorwa, ndamwizera Yesu muri Kristo Yesu, ndabiguhaye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aho hari kugaragara mwene data. Rero murabe aravuga ati ndabiguhaye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kuvuga ingene tubona ngaho ibyabaye kw'aba bana ba mushiki wacu wa Tilayiti, aho harabonetse ukugaragara k'ububasha bw'Imana mu mwana w'Imana. Hariya hari muri mushiki wacu yamubwiye ati ndabaguhaye. Hari ukuvuga kwa gatatu, hari rya jambo rivuzwe biciye muri Revera William Branham, aho ririko riragaragara muri uwo mugabane. Kuvuga muri uko kugaragara kw'igice, kuko hanyuma vyari kuba ari mu rwego w'ikirenga. Ariko murabe aho wewe yarasavye, ntiyakekeranije mu mutima wiwe, ahubwo yarasavye. Kandi murabe aho harabaye kugaragara. Kuvuga yuko abana b'Imana mwa kino gihe ubwo bubasha vyongeye bazobuhabwa abana b'Imana. Aho hari kugaragara bene data, ibitego vyanje vyumye, nta mvura nimwe yigeze guhariya. Ndarongetse imvura mu izina ry'Umwami Yesu. Rero mwibuke yuko mwa kino gihe ari mu izina rishasha, aho rizoba riri ku ruzi. Izina mu kuza kwa mbere ko Mwami ryari riri ku rugi, ariko wari Yesu. Mu kuza kwa kabiri naho izina riri ku rugi, mu gushitswa kukuza kwe kwa kabiri, kuko iravuze yuko azoza afise izina rishasha ijya ari wazi wenyene. Yavuze ngo nta numwe arizi atari we wenyene. Abavuga oya nuko ari iri na ririya, nuko rero baba ariko bongera ko canke bagabanya kwijamba, kuko nta numwe arizi atari we wenyene. Nubwo bazomenya yuko afise iryo zina, kandi baranashobora no kurivuga, arashobora no kurivuga, ariko ntibazi ingene vyokora. Abandi nabo baja mu byo guhihisha bavuga ngo sivyo, ariko umwe wese azobikora nk'uko mpwemu azoba yamushizemwo imbere muri we. Izogwaho barindiriye baniha ivyarimwe byose, birindiriye kugaragara kw'abana b'Imana. Imana yarategetse mu ntango, yahaye umuntu ububasha, ubutegetsi, yabuhaye Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe saba data ikintu cyose mu izina ryanje nzogikora. Bene data bariko baratakama bitazo kugaragara ko ab'Imana. Umwanya ishengero nk'uko nabivuze mu gitabo c'Abanyefeso canke ni Yosuwa yari kashira abantu baterezwa kuba bari. Imana izoshira ishengero ryayo bahungu n'abakobwa b'Imana. Imana izanyemerere kubabona, niryo sengesho ryanje. Ngaho aravuze ngo gushira ishengero ryayo muri na ntambako y'igihe cibuye gufuruka no kubashira mu gihe cibuye rikomeza ifuruka. Kandi gukoresha ijambo neza no gushira abo bahungu n'abakobwa b'Imana aribo nabo nyene aramajambo, kuko n'amabuye mazima. No korero intumwa murabo gushitswa kwinshi ico cyaretse gifise. Iyo ntumwe izobiri kirashitse ikoresha ijambo neza, iri kiratondeka abahungu n'abakobwa b'Imana batondeka neza mu gihe cibuye gufuruka. Aho turabona ukugaragara kubasha bw'Imana vyongeye biri hafi kugeza ubwo ashobora kubikorakora n'amaboko yanje. Aho nyene niho biri. Ivyo rero nipfuza kubona. Turindiriye igihe aho tuzogira munsi y'amabarabara, hariya hari
nta zahabu n'ifeza dufise. Birindire kugaragara kw'abana b'Imana. Haleluya. Igihe Imana izokwimenyekanisha, mbega ni gute Imana izokwimenyekanisha? Nibiciye muri abo bahungu n'abakobwa b'Imana bagaragaye. Igihe bo bazohagarika indwara, bo bazohagarika kanseri, bo bazohagarika indwara. Wowe baza ngo kanseri ni ikintu runaka. Bibiliya iravuga yuko haje igihe aho abantu bazoborera mu mibiri yabo, inyo zizorya imibiri yabo bataranapfa. Kanseri ni umubabaro wo gupfa. Ariko mwibuke, ibyo bintu biteye ubwoba byarabujijwe kuri uwo munsi gufata abo bari bafise ikidodo c'Imana. Abo nabo ni kuvuga aho yaca yandika ngo hamwe na S, ni kuvuga mpwemu yera, ni kuvuga ngo bifate abo batari bambaye ubusa, abo bari bafise imyambaro yera, bari bafise mpwemu yera. Abambaye ubusa, ivyo bintu biteye ubwoba bizobafata. Ivyo bintu biteye ubwoba byarabujijwe ku uwo munsi gufata abo bari bafise ikidodo c'Imana. Hamwe na se yandika mu mpemu yera aho. Ivyo nivyo rero turiko turihatiremwo kwinjiramwo, nuko tukabihagararamwo turi imbere mu bwami bw'Imana, imbere yuko ivyo bintu biteye ubwoba vyago bigwa. Acapora ibikoze kandi by'ishengero n'akarongo kerekeza mu bikoze z'imfuruka. Hepfo yandika ngo kwinjira mu bwami ukabuhagararamwo. Hejuru ngaho iyo murongo yandika ngo ibyago hamwe n'ikidodo c'Imana. Ku ruhande rw'ibubamfu hejuru y'iyo nkingi, ruhande rw'ibubamfu hejuru yandika ngo umwana yarazoba mu mwuzuro, Mose na Eliya. Ndetse kandi yandika ngo ibyago kuragwa mu mwuzuro mu gasongero. Ndetse no ku 37 hejuru y'umurongo wa 112 aho yanditse ngo ukuragwa mu mwuzuro hamwe n'ibyago. Rero abanyavuga hano mucigwa kubw'urukundo akunda batoranijwe, aho twagarukirije ku bantu batoranijwe uhereye ku bizitarashirwaho imfatiro kugira ngo baduge mu ico gihe c'ibiro kubeza ifuruka. Bazokubaka iki gihe c'ibiro kubeza ifuruka, arico gihe cahera ha cane h'ingoro y'umuryango ya Kristo umucunguzi wacu. Abantu abahe? Abantu batoranijwe uhereye ku bizitarashirwaho imfatiro kugira ngo baduge muri ico gihe. Nta n'umwe ashobora kuduga atatoranijwe. Ibyoroshe cane nk'uko kandi nk'uko habaye abakerubi babiri bazahabu ku mutima wo guhongerako ari umupfundikizo w'isanduku y'isezerano hariya mu isezerano mu itabernakulo ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo. Turabona yuko aho hazoba hari kugaragara kwa Kristo, kandi kuri buri ruhande ubukozi bw'imyera ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, kubwo kugaragara kwa nyuma k'ubwiza bw'Imana. Kuko ubwiza bw'Imana bwari burahera ha cane hejuru y'umutemero guhongerako bisana kugesezerano hagati y'abakerubi babiri bazahabu, kandi nawe aje muri uko kugaragara kugira ngo aduhindure. Apologo 352 mu gitabo c'imatanijwe ngaho yaratubwiye ngo kandi mwa kino gihe mpwemu yera ariko yihishura mwino misi ya nyuma, Antikristo nawe nyene ariko arigaragaza biciye mu mikorere ya politike n'ibindi bintu. Kandi bizoba ko mwa kijya gihe nyene ubwo Antikristo azoza mu mwuzuro wose, n'Imana nayo nyene izoza. Yandika ngo hamwe na Mose na Eliya aho hari babakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basize zahabu bashizwe mu ngoro ya Salomo. Aho hari ibizoba biriko biraboneka bigaragara mu gihe ca nyuma bibonwa n'ishengero baterejwe n'Imana bazoduga mu gihe cibuye kuzifuruka, kandi abo nibo bazobabona. Bereke kuko mu kuba ahera ha cane mu kudugira mu gihe cibuye kuzifuruka bazobabona, kuvuga ngo bazomubona ariko umwe n'abamarayika bibo bazobona. Bimwe Daniel yabona, bimwe Yohana yabona, bimwe Pawulo yabona, yaduze mu ijuru rya gatatu. Bazoba bariko barabona ukuri kw'ivyari mw'ijuru mu buringanire bw'indwi hariya biriko biragaragara mu bimenyetso
hanyuma ku isi bizoba biriko biragaragara umubiri w'umuntu ku isi. Naho mu gihe ca Salomo aho harabonetse hariya mu ngoro ahera ha cane abo bakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu, murabona aho hari ku isi hari ico gishushanyo gikozwe mw'abakerubi babiri banini. Hanyuma kandi turabibona no mu buringanire bw'indwi. Rero mu mubiri w'umuntu ivyo bizoboneka kw'iherezo ry'ibihe mu kuza kwiwe. Imana nayo izoza mu mwuzuro wose kugira ngo iducungure mu mwuzuro wose. Aho aca yandika ngo hamwe na Mose na Eliya kugira ngo iducungure, aca yandika ngo kugira ngo iduhindure. Ibubafu naho amaja hejuru yandika ngo Imana izoza mu mwuzuro wose muri Mose na Eliya kugira ngo iducungure. Ni muri uko kugaragara kubwo bukozi bwa Mose na Eliya niho wazoba ariko arakora ico gikorwa kubw'ineza batorejwe n'Imana. Twariko turaraba ibuye rigumye imfuruka kuza kwa kabiri k'umwami kubaka igihe c'ibiro kubeza ifuruka. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe gushobora kubana namwe turiko turasabikanya uyu mwanya w'ikiyago tuyaga kw'ijambo ry'Imana muri kino cigwa. Ibuye rikomeza ifuruka ukuza kwa kabiri k'umwami kubaka igihe c'ibuye rikomeza ifuruka. Ndasiga hamwe natwe bundi bushasha mu kwiza butumwa Miguel Bermudez Marin kugira ngo abandanye, hanyuma yakire hano Revera William Perez kugira ngo asozere mu ndirimbo, hanyuma dusezerane mw'isengesho. Imana bahezagire kandi bazigame mwese, mugire ijoro